Yesu ashimwe bene data bakunzi b'umwami wacu Yesu, ndasubiye kubaramutsa. Amahoro ya Yesu nabane namwe. Uyu munsi nibutse yuko hariho ikintu nari narabemereye, narababwiye nti hari inkuru nzobabwira umwami Imana yampishuriye muri iyi minsi. Hari mw'ijoro rya bonane. Yego, hari mw'ijoro rya bonane, hari ikintu narose muri iryo joro, kandi sinari muhira, ariko iryo joro ngira inzozi, izo nzozi zintera kwibaza. Narose mbona umuntu yari asa nkaho umegana umugore, hanyuma azananye n'abandi bantu b'ibigatanya bane, ibintu bikomakomeye rwose. Mbona aje abashoreye, aca araza aranshikira, aca avuga numva ngo he nguyu ngo nimumufate. Ubwo nyine akivuze gutyo, jewe mbona nca mpindukirira uwo mugore, nca ndamukubita mw'izina rya Yesu, turagwana. Babona ndamukubise hasi, baha abandi baca basa nk'abirutse, sinasubira kubabona. Ubwo nyene nza nsanga bihinduye nk'abana, kuko naciye iyo imaje maje gukubita uwo mugore n'abo bantu baciye bagenda, ariko nongera kubona aho abana basa nkaho umenga bariko barakina. Hanyuma mbona bariko barakina ibintu vyo kugwana. Hanyuma rero numva bavuga ngo reka duhamagare ngo mukuru wacu ngo aze kudufasha. Ubwo nyene numva barahamagaye, nk'uko bahamagaye izina nyene, nk'izina ry'umuntu asanzwe, nk'uko wovuga uti ngo Patrick, nkaho umenga bamuhamagara, barazi aho bamuhamagara. Nza mbona umuntu akorokeye aho turi. Nca ndaba hejuru nk'uworaba nti mbega none iyo hejuru hariyo abantu babayo? Uyo muntu aca arambwira ngo egome hariyo abantu babayo. Aca arambwira ati raba n'ikimenyamenya abo bantu bafise. Nza mbona arunamye gutya, yunamye aca ambwira ngo raba ngaha. Nca ndaraba, bene data, nca nsanga aha anye hiwe hacafye umusaraba, mbega nk'uko nofata, hari hacafye gutya umusaraba, urabibona? Uti hari hacapishije iki? Urabibona ahandi hose ari umushatsi, ariko aho ukamenga ni barabara ryikase gutya nk'umusaraba nyene. Hanyuma hagati na hagati aho imisaraba ihurira hari akantu umenga n'akavyimba. Muca mubibona ingene vyari bimeze. Uyo muntu ndamuravye gutya, ni nka kwa kundi basi tufate nk'abantu batoboka ubuhanza. Urabibona ubuhanza, urabona ko ubibona ko atari urwembe rwahaciye, eka ubona nyene ari ahantu hari hanyerera, umenga umushatsi wose warahavuye. Rero mbona hacafye ubuhanza bw'umusaraba, n'ako kantu kwa hagati kavyimvye umenga ni nkavye. Hanyuma uwo muntu aranyereka, nca ndatangara. Hama rero ndavye ku ruhande hirya, nza mbona abandi bantu benshi bahagazeho. Uwo muntu nyene aca arambwira ati hinge ndaguhamagarire n'abandi ubarabe. Mbona yakuye umwe mu bari aho handi hirya, ntabona mugabo ndabona bahagaze. Nza mbona aramwakuye araje. Wowe yari ameze nk'umwana, aca aravuga ngo he n'uyu uraba. Nca ndaraba mu mutwe w'uwo mwana. Uwo wewe ntibwari ubuhanza, ahubwo yasa nkaho umenga n'umuntu yamumoye n'urwembe. Aramwa gutya umurongo gutya, n'uwundi agukatamwo gutya, ahandi hose hasigara hari umushatsi.
aca arambwira ati iki abantu bavuye iyo hejuru iki nico kimenyetso ubamenyerako. Bene data nshuti z'umusaraba, naribajije ndagira ubwoba ndavuga nti ibi bintu ni biki? Ndibuka ko aho hantu nari naraye narababwiye nti ndarose ibintu binteye ubwoba. Ariko bene data, uyo muntu yavuze ati nguyu mufate. Ibyo bigatanya bigaca byihindura bikavuga ati ahubwo hinge dusabe renfort, bagaca bahamagara abandi bari hejuru nabo bakaca bamanuka. Nagira ndababwire yuko turi mu ntambara. Iyo ntambara nta kindi igamije kugufata wewe bagufate. Ibyo bihavuye bene data nshuti z'umusaraba, nagize izindi nzozi. Izo nzozi zindi zakurikiranye n'izo mugabo apana uwo munsi nabonye ibyo gusa, ariko nongera ngira izindi nzozi mbona abantu bameze nk'abasoda bari mu mablende baducagatiye hirya no hino. Ndabona turi mu ibarabara, mbona ayo mablende ari mu ibarabara nk'abava hepfo, hanyuma nongeye kuraba haruguru naho mbona amablende yandi nayo ari mu ibarabara ava nk'iyo turiko turaja. Muri indi jambo ndavye inyuma mbona ayo mablende, ndavye imbere mbona ayo mablende. Hama ngira ubwoba nca mbwira abo twari kumwe nti ntituri mwirinde, nous sommes en danger. Imbere hari abadusagirije, inyuma hari abadusagirije. Ubwo nyene bamaze kubona ko twabonye ko turi mwirinde, ndambona baraje baca badushikira. Ndabona umusoda atwigije hepfo y'ibarabara, afata mbona twaryamye hasi twese, mbona aciye afata akantu, aka kantu mwese murakabona, n'akantu bakoresha bariko baragira massage, kaba kameze gutya, kaba kari kwaka. Rero umuntu bakagushirako bariko barakugirira massage. Rero mbona uwo musoda yatujyamitse hasi, aca arakadushirako mu mugongo nkaho umenga ariko aratumasa. Ariko ukaraba ukibaza ngo ni nkoho, ariko ntiyari nkoho. Uyo muntu yari afise objectif, naho yari umusoda ntiyari nkoho yari afise. Ako kantu rero akaducisha mu mugongo, avuga ijambo ryanteye ubwoba, ariryo nagira mvuge kugira ngo wowe nanje dukanguke. Aca avuga ngo ngomba kubakuramo spiritualite, ngo nkuko twagize ba bandi. Bisobanurwa ngo agomba kudukuramo, yabivuze uko nyene muri ico gifaransa ngo spiritualite, ngo agomba kudukuramo spiritualite, ngo nkuko yagize abandi. Inshuti z'umusaraba bene data, iyo ntambara uri kuracamwo si kindi, niyigamije ikintu kimwe gusa, kandi ico kintu n'intambara bazoyikora bongere bayikore gushika ico bariko bararondera bagishitseko. Ico kintu ngo ni giki? Bagomba kugukuramo ibintu vy'impwemu, ibi bintu vyo gusenga, ibi bintu vyo kwamuhamagara Imana, ibi bintu nivyo bariko baragwana bagomba kugukuramo. Izo raforo zose abadayimoni bariko barazana, harimwo n'abandi bari iyo hejuru bariko barakoroka, bahazanywe na raforo. Ico bashaka ni kimwe, kugukuramo spiritualite nkuko babikoreye abandi. Navyumvise ndavuga nti Mana we, Mana we, Mana we, Mana we. Hanyuma ubwo nyene tuhagurutse, nzambona turahagurutse, hanyuma nzambona ishakoshi nari mfise, nabona ngo varize yanje
ngo yari isanzwe ngo irimwo ngo ibintu ngo refuyi nari namuye imyembe ihiye cane mbona ngo hariho n'ibigori ngo nokeje ngo ibintu nyine byo kurya biryoshe. Ngiye kuraba muri ya sakoshi nsanga ya myembe isosa bayikuyemwo baca basigaramwo utuntu tw'indimu, indimu zijigura za zindi zitarasha, bwa budimu buto buto usanga busa na vert butarasha, nibwo nsanzemo. Hanyuma nca nsanga barankabiye n'ibindi byinshi barankabiye, nca ndavuga nti nta uko niko bakora. Nsanga byose barankabiye. Bene data nshuti z'umusaraba, intambara turimwo ni intambara igoye, igamije kugukuramwo amavuta, igamije kugukuramwo iby'impwemu, igamije kukugira nk'uko bagize abandi, kugira ngo ntushishikare gusenga, ntushishikare guhanura, ntushishikare guhagarara mu Mana, ahubwo umere nk'abandi bose. Imana dutabare. Nagomba mvuge kuri ibyo vyamwa ngo nari isanzwe mfise imyembe ngo ihiye namuye iryoshe cane, ngo nsanga hasigayemwo uducungwa barakavye n'ibindi byinshi nasanze harimwo n'ibindi sanga uko nabisize siko nabisanze. Bisobanurwa ngo kwa kundi bavuga ngo bariko baragukuramwo spiritualité nk'uko abandi bagize, koko baragerageje, ahubwo n'Imana yari kurampishurira ukuntu babikoze. Nshuti y'umusaraba mwene data, buriya Kristo Yesu yari umwana w'Imana kandi yari Imana. Aho yaciye hose yakora ibitangaza, yakiza abagwaye, abamerewe nabi akagenda bagiriye neza. Ariko ibyo vyiza vyose yakora barabihindukije, bamwita ngo n'umusambanyi, bamwita ayandi mazina. Nk'uko nawe nturi umukozi w'Imana, uri umukozi w'Imana, ntiwamusengera abantu ukitanga igikorwa c'Imana uko ushoboye, ariko bya bikorwa vyiza ukora barahindukira bakaguha iyindi etikete, bakaguhimbira amajambo ya yandi nawe wenyene utokwifuza ko yovugwa kuri wewe. Ariko nuko Satani abikora, nuko nabonye Satani yabikoze, niko abikora. Rero nca ndavuga nti intambara turimwo, Imana ishimwe ko igenda itwikorera imitwaro ikaduheka. Hari umuntu yokubona uri gukoreshwa n'Imana akavuga ngo ziyankomeze ngo azivana ku badayimoni. Hari uwundi yokubona uri kurakora ibyo byose uri kurakora, ariko ugasanga yarabihindukije kwa kuntu wowe uzi ko uri umuntu w'Imana, akaguhindukiza ahubwo abandi akabemeza ati uriya muntu agenda ikuzimu, uriya muntu ameze uku, uriya muntu n'umusuma, uriya muntu n'umubeshi, uriya muntu n'umusambanyi, uriya muntu ibintu bakwambika. Ariko niko Satani abikora. Nuko rero Satani abonye ko wamunaniye, ukimara amaje kubigendera mu nzira y'Imana, aca yemera akakwiba intahe yawe akayisivya, akakwiba vya bindi byose Yesu yaguhaka, agaca agenda akabivururunga. Abana beza Yesu Kristo yaguhaye akagenda akabavururunga, ibintu byose Yesu yakugiriye neza akagenda akabicurika. Ariko mbe nkubarire, navuze nti Satani, Imana yanjije ku ngoma, kandi nteba ntarabimenya. Nawe mwene data ndabizi uteba utarabimenya, umunsi wobimenya ndabizi urazi icyo gukora. Buriya Satani nta nguvu, nta nguvu afise. Ijambo ry'Imana riravuga hariya anye muri Yoweri, mega ni muri Yoweri, ngo izotugarukanira imyaka yacu yariwe. Hariho imyaka
Satani yagiye ariba ngo imana izoyitugarurira. Imana ishimwe. Ibyanje byose Satani yatwaye, mba nicaye ntarabimenya, ariko ndabizi byose biragaruka. Mwene data, nawe nje kukubwira ngo Satani yarakugerageje biranga, arakugerageza kugukuramo spiritualite nk'uko abifisemo imigambi, noneho asanga ahubwo umenga ariko aragusubizamo intege zo kubandanya uvuga Yesu rwose. Ko byamunaniye rero, aca agerageza gusibya intahe yawe, akagerageza kukwankisha abandi. Ntibitangaje uzokumva kugira ngo yewe gaye ngo reka ngujya ntucike intege. Nje kukubwira ngo nigo rugamba, niyo ntambara urimwo. Ntuzotangare umugore wawe ariko aragutuka, ntuzotangare umugabo wawe ariko aragutuka, ntuzotangare uvuga Yesu hama bakavuga ngo urimwo abadayimoni. Ntibize bigutangaza, nuko nyine ariko Satani abikora, kuko twaramenye amakuru, twaramenye amanyanga yiwe. Ariko dushishikare dukomerezaho. Mbese Yesu ko bamwise ngo arimwe Beyezebuli, ngo ni umukuru w'abadayimoni, mugira ngo niko byari biri? Oya, yari umwana w'Imana. Satani araza aramukabira, amwambika ibindi, atanga ibirego, atanga information zindi zitarizo. Bya bindi ashaka kumutuka aba ari byo amushirirako kugira ngo amuce intege. Ariko ntaco duca intege. Haleluya, ntaco duca intege, kuko iyo turiko turaja turahazi, kandi dahata dukorera aduha amakuru afadika. Rero nagomba kumbwire nti nshuti, mukunzi, mukozi w'Imana, wewe uri mu ntambara, izo ntambara ukaba utazizi, ubona ibintu bimera gutya basubira ukabona bimera gutya, basubira ukabona bimera gutya, humura, iyo niyo ntambara urimwo, ariko Yesu araje kubigenza neza. Nagira ndakubwire ngo haguruka usenga Imana, haguruka urwane n'umugwanizi. Ibiga biratangaje kubona umuntu ari mu ntambara hanyuma agasinzira. Biratangaje kubona umuntu ari mwirinde kandi akaguma asinziriye. Byuka umukubita uwo mwansi, ugaruze ibyawe Satani yatwaye. Ugaruze ibyawe Satani yatwaye. Wari bwawe nigeze kumva umuntu yatutse uwundi ngo urwaye hysteri, ngo akunda abahungu. Hanyuma amubaza ati abahungu nkunda ni bande? Ngo wowe ngo warasariye Yesu, ngo urwaye Yesu. Weho bite? Nawe warasariye umwami Yesu ngo urwaye hysteri ya Yesu? Bana we, Yesu ni mwiza, reka tumukunde duhezeko, nuwo gukundwa, umwami w'abami. Haleluya. Yesu yatugiriye neza kandi azoshishikara atugirira neza. Hari ijambo nagomba dusangire riri hano mu gitabo ca Mariko, hahandi Yesu yiyereka Pawulo, hanyuma akamubwira ati Sawuli, umpigira iki? Mu Giswahili baravuga ngo mbona unaniudhi, urambabaje. Twebwe abantu turiko tuja mw'ijuru, hariho ibyo data yatwandikiye, kandi noneho si twebwe gusa, umuntu wese hariho ibyo data yamwandikiye kuva akiri mu nda y'abavyeyi biwe. Kandi ngo ibyo yamwandikiye rero ngo ni ivyumviro vy'ibyiza, ngo si ivy'ibyago, niko ijambo ry'Imana rivuga. Rero iyo uje kwa komplisa ibyo bya bindi Imana yagutegurira ukiri mu nda. Rero bimwe mu byo Pawulo Imana yari yaramushiriyeho kwari ukuzovuga ijambo ry'Imana, agakorera Imana. Ariko
iki gihe yahura na Yesu ntiyariko arakorera Imana, yariko arica abavugamana. Rero rya jwi rimaze kumuhwikira ati Sawuli Sawuli umpigira iki? Umpigira iki? Ivyo uriko urakora ni biki? Ko atari ivyo wari ukwiye gukora. We wari ukwiye gukorera Imana, uvuga Imana. Ariko none hera uriko urakora abagwanyamana. Ni ukuvuga ngo Satani yari yaramuvangiye amukura mu ibya bindi Imana yari yaramushiriyeho, noneho aca arabimukabira. Uko niko Satani agenda arakabira abantu. Aha Sawuli yari umunyedini, yari umunyedini, ariko Satani akamwumvisha ngo ntaco ngo uriko urakorera Imana, ngo herawe ngo uriko uragwanya abagwanya idini yacu, nkaho womenga nawe ari mu bikorwa nk'ivyo nyene yabwiza kuzokora. Uko niko Satani abesha abantu, akaguha ipirate isa na vya bindi Imana yakugenera, kugira ngo akunezereze, ugire na bidi nyinshi, ugire umwete mwinshi gukorera muri ivyo, kandi atariho Imana yakugeneye. Imana yari yamutoye kuzomushingira intahe mu mahanga, kuzomushingira intahe mu mahanga, akavuga Imana neza. Ariko none ariko ari mu bintu by'amadini, ari mu bintu bitagira inomero, ari mu bintu nta gakiza kari muri we, ahubwo ariko arakorera la religion. La religion n'agakiza biratandukanye. Pawulo yari yahamagawe kuzovuga Imana, ariko none reka da. Ni hariya mu gitabo co mu Vyakozwe n'Intumwa igice c'icenda, ku murongo wa kangahe, aha ku murongo w'icumi haravuga ngo, Vyakozwe n'Intumwa 9 ku murongo w'icumi, i Damasiko, ahubwo ni ku murongo wa 3, duhere ku murongo wa 3, ngo maze ariko aragenda agira ashika i Damasiko, haza umuco giturumbuka uvuye mu ijuru umukayanganira irya nino, yikubita hasi, yumva ijwi rimubaza riti Sawuli Sawuli umpigira iki? Haleluya, umpigira iki? Mu gihe Pawulo wewe yari yibaza ko ariko arakorera Imana, kuko ariko aragwanya abantu, abo nzi ko abo bantu ari abantu babi, yariko arakorera idini ryiwe, ariko Imana ivuga ngo uriko urampiga. Ahubwo hari abantu bari mu bintu bisa nkaho umenga bari mu muhamagaro wabo, bagakora ibintu bisa nkaho umenga nivyo Imana yabahamagariye, ariko atari byo. Iheraba nk'umuntu w'umukozi w'Imana, ushobora kuba uri umukozi w'Imana, hanyuma muri uko gukorera Imana nyene akaba ariho ugwaniriza abantu basenga Imana, bumva abantu ngo baraye imbere y'Imana basenga, ukaja ukabatoteza, ukabaca mu masengero, ukagira ante, ukabambika ibara ko ari abantu babi, ko ari abantu bagize gute, kandi aribo bantu bahagarikiye igikorwa c'Imana. Nawe ukumva nyene kuri mu bikorwa byo, kuri mu kazi k'Imana. Bene data, Satani raba ko atagukabiye, raba ko amavuta yawe ari ukigenderamwo, hamwe wari ufise ya yandi nyene yawe, raba ko umwasi atagukabiye akagukuramwo amacungu, akagusigira ibikatakata canke ibidahiye kugira ngo akononere. Imana ishimwe. Niyo Satani yaza kugukabira, erega hariho kugukabira akabikora atonensi, utabizi, wowe ugashishikara kuvoma amazi meza, ariko ku ruhande Satani nakagenda atoba. Imana niyo abikwereka, uzokubita uwo mudayimoni azogenda.
mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, uwo mudayimoni ariko aragutobera, uwo mudayimoni ariko araguhindurira ibintu utabona, akubitwe mu izina rya Yesu. Turi mu ntambara bene data, umuntu atazi ko turi mu ntambara, uwo muntu n'umugorwa cane. Wowe urwana gute? Ntiwumva ngene abadayimoni bavuze ngo he ngujya mufate? Erega nawe bariko barakurondera ngo bagufate. Ariko ntibazogufata mu izina rya Yesu, kuko uwo turimwo, haleluya, uwo turimwo arakomeye gusumba bo. Haleluya. Bariko barasaba ramforo ngo hariho abandi badayimoni bamaze kururuka, abandi badayimoni baje. N'abadayimoni bameze gute? Ngo ico uzobamenyera ko abo badayimoni bafise umusaraba mu mutwe. Bisobanurwa ngo iki? Ivy'Imana babifise mu bwonko, amajambo y'Imana bafise mu mutwe, ariko mu mutima abo uzobamenya bafise Imana mu mutwe, ariko mu mutima nta Mana bagira. Ivya Yesu barabisoma ngo muri Matayo havuga uku, ngo muri Luka havuga gutya, ariko kumwizera ntibirimo. Abo badayimoni abo nibo bamanuka. Ugize uravuga uti Yesu ashimwe, uwo menga wakije umuriro kubwo kuvuga izina rya Yesu, kuko bo babifise mu mutwe ntibabifise mu mutima. Abo badayimoni baramanutse kandi barahuri kugira ngo bikunde bagukubita ijoro n'umurango ibya Kristo Yesu bikuvemo, ariko mu izina rya Yesu Kristo uzokwamutsinda. Haleluya, kuko wanesheje ari kumwe nawe. Beneda, iri ni banga rikomeye cyane. Abo bantu baramanutse bari hano, uzobamenyera kuri uyo musaraba bafise mu mutwe. Ikindi nokubwira, ibyo nibyo mu buryo bw'impwemu. Nta muntu uzosanga amoye ubuhanza nk'umusaraba, ariko ibyo ni mu buryo bw'impwemu. Ni ukuvuga ngo dayimoni ari muri bo ameze uko. Bobo ubabonye muhuye mwibarabara n'abantu basanzwe, abantu basanzwe. Ushobora gusanga ari umwigisha wawe, ushobora gusanga ari umwana, ushobora gusanga ari inshuti yawe, ariko baba dayimoni baramaze kumwururukiramwo, baca bakugwanya rero, bakakugwanya muri kumwe, kuko bazanywe no Mana ye, bazanywe no kugira ramforo kw'abandi wabananiye, kw'abandi bakugwaniriza kure wabananiye, acazana bari hafi yawe bagukubita rero ijoro n'umurango kugira ngo bikunde ibya Kristo bikuvemo. Ube maso mwene data, ube maso. Abadayimoni bururutse baje ngo tugwana n'impwemu mbi z'ahantu ho mu kirere. None ntiwumva ni impwemu mbi ziraho zamaze kururuka rero, zururukira mu bantu, zururukira mu bana, zururukira mu bakuze, zururuka nizo ziriko ziragwanana n'abantu. Rero nico gituma uzobona mwishengero uzokumva akavuyo kenshi, ukumva induru zidahera. Ziva he? Nuko abadayimoni bamaze kururuka kandi bariko bakorera mu bantu. Urwano nesha. Haleluya, urwano nesha. Igituma bahamagarana ramforo nuko wabananiye, kandi uzokamubananira mu izina rya Yesu Kristo, kandi uzobakubita. Ambara inkomezi. Haleluya, ndabikubwiye ngo wambare inkomezi. Nari narabibabwiye ntinzobibabwira uko numvise abadayimoni bavuga, ngo tumukuremwo spiritualite nkuko twagize babandi. Abandi barabahejeje, barabajyamitse hasi. Wewe niwe usigaye. Ube maso. Yesu abahezagire. Umwami Imana yavuze ati, Sawuli, Sawuli, umpigira iki? Sawuli ntabyo yarazi ko ariko arahiga Imana, ntabyo yarazi ko ariko akorera Imana. Ariko Imana iravyitegereza, irabiraba, isanga Sawuli ari mu muhamagaro utari gwiwe, wewe Imana yamugeneye kuzumvuga ubutumwa no kuvuga ubutumwa no kuvugira ibya Yesu no kuzura abapfuye no kumenyekanisha Yesu mw'isi yose. Asanga ariko arazunguruka mu bintu bitagira umumaro, ariko igihe cageze cyuko Yesu amugendera akamwugurura amaso. Haleluya, nawe Yesu akugurura amaso
urabe mbega bya bindi Yesu yaguhamagarira nibyo urimwo, mbega ko wahamagawe ngo ube umukozi w'Imana uvugira Imana uriko urabikora canke winyegeje mu idini ugakora ibyaha ahubwo wicaye mu idini rero neza neza. Hari abantu reka ndabivuga, hari umuntu umwe yigeze kumbwira ijambo rirambabaza cane. Twari twicaye ahantu mu rusengero atangura kumbwira ibintu bitagira inomero cane mubwira nivyo bintu uri kurambarira turi mu ngoro y'Imana. Aca arambwira ngo erega ngo abaza kumbona ngo twicaranye ngo baza kwibaza ngo ndiko ndakwihanisha. Urumva ivyo bintu bene da? Ca wumva uwo muntu yihanisha akambara ishusho yo kwihanisha mugabo realite ariko aravuga amajambo y'ubuhumbu atari amajambo y'abantu b'Imana. Ariko akavuga ngo abaza kutubona ngo baza kwibaza ngo ndiko ndakwihanisha. Mu izina rya Yesu abazimu basha. Uko niko Satani yafasha abantu abambika ishusho nk'aho bariko barakorera Imana kandi arabapagani bakwiye kuja mu muriro. Ariko Kristo aje kuvuga ngo kanura ab'amaso, mbega ivyo urimwo neza canke naho Satani yaragukabiye? Raba ko yagukabiye usubire mu mavuta yawe. Niwasanga warapfuye senga Imana usubire uzuka. Rabashaka birashoboka, birakunda ukongera kwambara inkomezi ukavyuka. Haleluya! Ukazuka ukaba muzima muri Kristo Yesu. Abadayimoni baribesha ngo bariko baratugigatega, ngo bariko baratugira massage, ngo bariko baradukuramwo spiritualite. Mu izina rya Yesu niwe nzodushobora. N'ibyacu bahindukiye bagahindukiza bakadutera imishanga, bakaduhindukiriza vyose mu izina rya Yesu Kristo biragaruka. Igitinyiro c'Imana congera kugaruka, intahe yongera kugaruka, amavuta y'Imana agaruke. Erega amavuta y'Imana ntiyagabanutse. Satani ico yakoze yaguteye amashanzi mu maso, abantu bakakwankira ubusa, bakakwankira ibibeshano, bakakwankira kuko yaguteye icankiro ngo abantu bakwanke ntibakumvirize no kumviriza. Ariko Kristo agushingiye intahe n'amahoro, ijuru uzoryinjira. Yesu ashimwe. Ivyo uri kucamwo rero bikwegereze kumenya ngo dufise Imana. Abadayimoni basaba amaramforo baramanutse, ariko ntaco bazotugira mu izina rya Yesu. Tugwanana n'umwami akomeye. Imana iguhezagire, Imana ikugwanire, Imana igutsindire mu izina rya Yesu. Mana ndagushima kuri mwene data ariko arankurikira. Mu izina rya Yesu Kristo ndamusengeye. Intambara arimwo mu izina rya Yesu ashobora kuba atabona ivyo Satani yamukabiye, icankiro yamusizeko, agakengere yamusizeko. Mu izina rya Yesu Kristo tugarukanye igikundiro c'Imana muri bene data, tugarukanye amavuta y'Imana agaragare aboneke. Vya bindi vyose umwansi yafunika turabifunikuriye mu izina rya Yesu Kristo. Mwana wa Mungu uriye hayi, fasha bene data ubahezagire, ubaha umugisha. Mpwemu yera shishikara gusobanura, je mvuze muri make ariko wowe shishikara usobanura mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahezagire, Imana ibagirire neza. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Numero za telefone ni za ziri ni +46 768 0065 46. Kandi ishene turiko ni ishene Habonayo. Mwene data ndakwifurije kuhagarara neza muri Yesu. Iyi ntambara ya nyuma turiko turagwana. Haleluya! Iyi ntambara ya nyuma turiko turagwana, ugwana unesha. Haleluya! Ugwana unesha. Wamunesha, wamunesha. Mwijuru hazoba yabanesheje. Wamunesha, wamunesha. Mwijuru hazoba yabanesheje. Imana iguhe umugisha. Amen.